Okay, ndabaramukije bakunzi bacu mudukurikira mwe muri mu Burundi ndabaramukije canke abari hirya no hino ku isi aho mwereriye mwese ikaze na karibu nimba ubonye ikiganiro kuri YouTube canke ukibonye kuri Facebook uko kiri hose ni ku ma platforms ya Daniel Mugisha umutumire wanje ni Mazina agiye kubibwira hanyuma duce tuvugana ico twabateguriye ndakuramukije. Murakoze cyane kandi ndabaramukije. Okay. Amazina ni Mugisha Mhm. Emeline. Mhm. Murakoze. Mugisha Emeline. Hari abantu baba badukurikiye ubwa mbere rero bashaka kugira ngo bamenye Mugisha Emeline ninde arihe, hanyuma je ndaheza nanje nduje kwijambo mvuga icyo twatubiye kuganira mugabo banje kwivuga neza. Mm. Umwitondoro wanje Mhm. Mugisha Emeline n'umudamu umumama Mhm. w'abana batatu Mhm. n'umugabo ndi divorce ndafise umugabo n'abana batatu hama ndi muri Saudi Arabia. That's my point. Iki nicyo nashaka. Mu yandi majambo uri muri diaspora. Alright? Right. Mu minsi iheze ukuntu badukurikiye canke badukurikiye twaragize ikiganiro aho twavuze cane twibanze ku bakenyezi bari mu bihugu by'Abarabu bagerayo bagahinduka imiryango ndavuga baca bata abagabo bagata abana bakibagira ba se na ba nyina twarageze naho tuvuga ku bijanye n'abata amakontra bakaca bagenda mu mabarabara what's happen ubuzima bumeze gute baba bariko bakora iki twavuganye byinshi muri komantere zari nyinshi cyane uyu munsi rero nk'uko babisabye twagomba tuganire ku bijanye n'abagabo nabo uko twaravuze bavuga ngo twibanze ngo abagore ngo twabibasiye ngo none ngo abagabo bo barera uyu munsi nagombye rero ko tuganira uwo nk'umuntu akunze guhanura ku ma YouTube canke Facebook nagombye tuganire rero tudahengamye ku mpande zose tuvuge ku bijanye n'abagabo nabo muri ya kanyene yo guhemuka tuvugane ku bagabo muri diaspora bahemukira abakenyezi babo no kuvuga turamaze kubona aho abagabo usanga bava mu Burundi canke bakava wanashaka mu makambi y'impunzi hirya no hino hanyuma bagerayo bagaca bibagira abantu bagora ngo canke basize inyuma ndavuga nk'abagabo bavayo bafise abana n'abagore hanyuma bagera nko mu bihugu vya Amerika n'i Buraya bagaca bibagira kubatumako bagaca birongorera udukumi bakarongora abandi bagore bashushe bagezweho muri majambo bagata agatarotaro umuntu yaduhaye komantere yashatse ko tukigaruka ko uyu munsi turahana ivyumviro ku cumviro nk'iki wewe ku bwawe ibi bintu nubwo babivuga we hariho nawe icyo biziko mu bwoko bwanje je ndumva nko ku bagabo nubwo bishika uko biri kose ndakeka ntibishika nko ku bagore ndashaka ko ugira icyo uvuze ko nimba koko uko babivuga ari byo kuko je ibyo nkunze kubona aho abagabo bakunda guhemukira cane abagore hari aho wowe ubizi canke birabaho ubivuga ko ibyo reka abagabo nibahemuka nibo ba mbere bahemuka nibo ba mbere ahubwo banibagira cyane cyane nyine nk'ababa bari muri iyo diaspora bashikayo bakaronka ubuzima baca babona ko ba bagore babo bahorana batagikwiranye urumva kera bari mu buzima bumwe bangana mugabo bari kwindi level kera bagenda n'amaguru bafise imodoka kujana rero wa mugore yamaze kubona ko yakecuye aca abona ko ukecuye kuko hari igihe usigara hariya mu Burundi ukaba ufise abana ukaba wiruka nawe akakubwira ati ino ntacyo ndaronka akaguma arondera akubwira ko ariko ararondera nawe ugasigarana abana
uzoronka umwanya wo kwigira neza usanga nyine n'utwuronka ari ukwiruka kugira abana bashobore gufungura ariko nawe yashika hariya aho kwibuka ko yasize umugore yasize abana ahubwo rero agaca atangura kubona udukumi twiza tugezweho n'uturangije za kaminuza naho yoba atasomye atazi no kwandika izina ryiwe ati abakobwa nabo bakunda amahera naho aba ari umutama ukabona yifitiye inoti ziwe aramwemera kugira profite zirya noti nta rukundo ruba ruhari rero amaze kuja kuri uwo amaze yewe gufatana ndirayivi n'utwo yewe. dukobwa duto duto Okay, murambabarira bandanya n'umuntu narimbwiye ngaha mm, yaramvugiyemo ko amaze ndirayivi. gufatana Mhm. okay. Amaze gufatana n'utwo dukobwa duto duto udashobora Mm. kwibuka wewe mama Mm. w'abana Mm. biba birangiye abagabo barahemuka Mhm. baba n'abagore barahemuka mugabo abagabo cyane cyane nabo nyine ntibibagira burya abagore twebwe mbere turihangana Mm. abagore cyo kimwe n'abagabo Mm. naguhinduke naho hato bari muri diaspora akaronka amahera ari mu Burundi bashobora kubona ko mudakwiranye ariko akaguheba bakizanira Uburundi mm. hashize ku munzane ko twe dukunze kubona abantu bishikira cyane ari abantu bagenda muri Saudiya benshi umunani reka mvuge nk'indwi bishaka umunani ku icumi abagore baja muri Saudiya bagezeyo benshi baca baheba imiryango yabo. aya si bose Uvuga gute yuko abagabo ari si bo boba bose baza gusa imbere kubahemukira abagore iyo gusa bageze hanze gusumba abagore? umviriza ndakubwire Dani Mm. gusa nuko abagore bo muri Saudiya byo bimenyekana Mm. urumva binyaruka kumenyekana Mhm. ariko n'abari mu gihugu bameze nk'uko Mm. barahari abari mu Burundi barahari bameze nk'uko Mm. urumva Mm. rero ibyo bintu bivana n'umutima w'umuntu Mm. umutima w'umuntu hari umuntu naho wamuzanira ibingana gute bitotuma ahinduka Mhm. si kuvuga ngo ni uko bari muri Saudiya no mu Burundi ndazi abagore bata abagabo babo bakaja ku bandi bagabo kandi Mm. bari mu Burundi batigeze baza muri Saudiya naho uwubikora nawe aba afise urya mutima naho yari ko bari mu Burundi akaronka ry'amahera n'ubundi yari kubikora yari guta umugabo wiwe yari kumuhemukira guhemuka rero novuga ko ari kami ka muntu Ati niba mu Burundi sibyo akaronka ajya none uvuze ngo niba mu Burundi ngo akaronka ngo ajya amahera ngo yari kubikora ariko urumva ako kantu uvuze byumvikana ko oya yaronka ajya amahera Dani hari akantu ushizemo usohetsemo apana ako kantu. oya Dani Mm. uri mu Burundi nawe hari igihe hatogirirwa amahirwe yo kuronka nk'aya baba bakorera kuko Mm. ino mu bisanzwe agashahara kaba kisununuye par rapport y'uri mu Burundi Mhm. mugabo urashobora kumuhinduka kubera ko Mm. yaronse uwundi muntu afise amahera swat Mm. umugabo yifise Mm. kuruta umugore wiwe urumva Mhm. akabona umugabo wiwe kugira arihe n'inzu ni ikibazo Mhm. aronse umugabo afise inzu hariya n'imodoka amubwira ati none wavuye kuri uwo mugabo ukizera byo gutwara Mhm. agahemuka kubera amahera bana rero na kami ka muntu hariho ukiri ngaha nyene hariho ivyo dukunze kubona ibi wita ko baba baronse abafise ibintu ahubwo bahendwa. Abahendwa bo bavuga ko iki kuko nimba uvuze ngo hariho abaca bahemuka kubera babonye ngo bafise imodoka bakagira n'inzu ukibagira ko ahubwo mbere benshi mu bantu bahemuka bari mu bihugu by'Abarabu benshi usanga bahemutse kubera ko bahenzwe ugasanga n'ababahenze bariye amafaranga ntibanubakanye. Ariko rero aho nubwo twatandukiriye tuko twisunga ku bagabo cyane ariko ntacyo ndumva akabo kwishyura hanyuma tugaca tubandanya ku bagabo. nico nama mvuga buri gihe ku Mm. bagore bari ino Mm. umugore ntiyavana n'umugabo wiwe ngo nuko ari muri caro c'umwarabu canke ngo Mm. nuko akorera amafaranga wowe ntuzi ingorane yari afitanye n'urya mugabo wa mbere
mm, hariho abadahemuka ngo ni ukubera amafaranga, nama nabivuze, narakoze n'ikiganiro nabivuga. Hariho abo usanga bazi ino ingo zarasambutse kera, nama nabivuze, mm, ugasanga ntibari babanye neza, kuzi ino yari nk'amahirwe dufate nka burya bavuga umugabo ndamuhevye ko twahora tuba mu Ruyigi ngira nigire kwibera nko mu Cibitoke ca Rugombo, ukumva nyene wo muhungu ukaraba ahandi hantu wigira kubera aba yaragugize yaraguteye ama stress menshi. Birahari biruzuye mu ngo ntawohari kuko mu ngo hari menshi ntituzi ngo baba babanye gutya. Rero iyo agiriwe ayo mahirwe yo kuzina, akenshi ahita rero aca afata decision, ahita aca afata decision agaca avuga ati n'ubundi nari narabuze iyo mpungira, rero ko ninze nzino wa mugabo ntiyamwandika ntiyamusumira, ni wa mugore akubitwa. Hari abagore bagikubitwa n'abagabo babo, ugasanga nuwo kukuboreza igufa ntiyanakwambitse, ni kukwigenza ko gusa akagukubita kujya kujya kukubita umusuma, urumva, mm, ugasanga ubwo buzima yabugumyemwo ari kubera ko ntafise yoja swati ntagira umuvyeyi, ntagira mama, ntagira papa, araraba none mpe ngaha nje kuba kwande, nje gupanga inzu ntazoshobora kuko usanga ari ubundi buryo burebure. Rero iyo agize amahirwe ino, hari igihe uronka umuntu akakubwira ati umviriza jewe ngo ko ushaka kuja hariya reka twandikiranire, niwashikayo uzompa miliyoni zibiri mugabo ndakumenye ndakure pasiporo ibizokenerwa byose ndabiguhe, canke uzompa umuriyoni canke bivana n'amasezerano baba bagiraniye. Nawe agaca avuga ati sawa, kubera n'ubundi niruhiye jewe ninashika hariya ndazi ayo ni mu minsi mike nzoba ndayamusubije, mugabo nanje nzoca mbasha nkora nimba ari iyo myaka ibiri canke irenga, nkore kugira ngo nshobore kwiteza imbere. Rero muri ubwo buryo uwo mugore ntazosubira kurya mugabo da, ntazosubira. Nawe wumva umugabo yakuboreza igufa, umugabo ataco yarakumariye, wumva yosubirayo gute? Mm? telefone yawe yitereke neza igumize Uca hamwe umuheba kubera kuko uguma uyitambisha cane, Mm? telefone yawe uguma uyitambisha igitereke igumize hamwe uko biri kose, Mm? telefone yawe uguma uyitambisha yitereke uyigumize hamwe. Ah, sawa sawa. Mm. kumbure nibyo byiza Mhm. uyiteretse ukaba iri hamwe, ariko wibukwiremo neza kubera ngaho waciye urengana hejuru cane, nkaho hepfo gatoya. Mhm. Mm. Mhm. ubwo si ngombwa kubona iki gice, kuko bonetse igice n'abantu badashaka kubona igice nyene biba ari byiza. niyo usa nk'uwegera inyuma gatoya nimba bikunda canke ukaguma ukayigira kandi. Good. Ko ni sawa. Mm-mm. Nubundi hejuru ndabona bisaba ko hasigara umwanya nk'ubona hejuru yanje. Okay. Nkaho ni sawa, Yeah. nkaho ni sawa. Mm. Mm. Okay, nuko rero eh, aho ndumva yuko aba yamugereye ingere aba amusubije mu ndomane, niko numva, ariko urumva uko iyo ni ya ntumbero yo kwihora, kuko Mm. uwo munsi twagombye guhagarara cyane ku mugabo. Reka tuze ku mugabo rero. Umugabo yaje akagera Mm. eh, mu Burayi, avuye mu Mhm. nkambi imuruta, kumbure ntawe uzi ko canke Mm. induta nimba ari induta, nta amahirwe ko ataza kuba umwe. Hari abantu Mm. usanga niyo uri kumwe n'umugore wawe n'abana, muri bajya abantu bagenda hanze muri sisiteme y'impunzi, umwana ukamusiga n'umugore ukamusiga, ugasanga ugiye we wenyine ku irona yawe. Mm. uwo muntu agaca agenda Mm. rero, agaca agera muri Amerika, yagerayo agaca Mhm. yibagira wa muryango yasiga inyuma. Hari uwaduhaye ubuhamya atubwira Mm. ati hari uwo nzi yagoranywe n'umudame wiwe, basangira ubusa bakenye,
bari mu nkambi bakinye cyane, arayiga umuntu aragenda agera muri Amerika. Ageze muri Amerika ebana yaciye agenda mu Kinindo araba za baby zaba mwana Kenza, aca yibagira afise abana ngo bashika kuri batanu, urumva ko yari umuntu akuze, aca asiga umugore asiga n'abana batanu, aca aza kuzana umuntu ataravyara na rimwe. Kuri ya nkoni y'Imana aca aramukorokana aramumarana umwaka umwe, imyaka ibiri, ngo umwaka ugira gatatu babyaranye abana babiri, baciye bagira divorce. Aravuga ati none nk'abo bantu ko mutabavuga kandi twe tubazi, mukaza mwishinga kwibasira abagore bonyine muvuga ko ari bo bantu bahemuka, kubera iki nabo mutabavuga? Umva nk'iyo ni ikintu kimwe yatubwiye, kandi numva kinkoze ku mutima, ndavuga ati je vraiment nzoza. Je sinzi yuko nk'abantu nk'abo bariho, kubera ko mba mbona ko uko biri kose ata muntu bipfa kwibagira umuntu bagoranwe bajyanye amavyi. Niyo bibaye gutyo je numva ko iba ari inkoni y'Imana, kuko koma wowe uri kumwe n'umuntu mwahunganye mwararanye ubusa mwasangiye byose, Imana ikwibutse ugaca umutera akagere. Abantu nk'aba sinzi ko babaho, mugabo maze kumva buno buhamya kandi akamutemwanyaje yitonze, yaciye numva ko bibaho, ndavuga ati nkuba bakwiye inkoni. Abagabo nk'aba rero nabo je numva ndababwira yuko burya uheza guhemuka ibigori bikera. Usanzwe ibi ubigize nta mugisha uba urimo, ikiba gisigaye ni uko uhura n'umwaka nyene, kandi umwaka umuhura ni ubunyene w'uko ivyo ufata ivyatsi biranduka, uwo uzanye wibaza ngo niwe agezweho, mugaca mumarana iyo myaka 3 ukavyana ubwo bwana bubiri kandi bahevye batanu, hanyuma gaca guta. None wumva muri icyo habaye umuziki. Umva tweko anya ni kumenyesha abantu badukurikiye, umuntu dukurikiye yumva ko twe tuba twaje ngaha kugira ngo duhane, dutange impanuro. Abatarabikora ntibabikore, canke abo vyashikiye baze baza baduhe intahe, baduhe témoignage, kugira ngo nabo bitarashikira bakura icigwa. Ubundi iyo Imana yibutse umuntu mu muryango, umwana mu muryango burya iba yibutse si ikibukana nyina, ikibukana bene babo na bashiki we banashaka na basaza be. Rero iyo habaye umuntu mu muryango hanyuma akibukwa agaca yibagira abandi, niba ari umwana abereye umugisha uwo muryango, ari umugabo ababereye umugisha umuryango, ari umugore abereye umugisha uwo muryango. Niyo mpamvu dukubita tutababarira, tutaravye ngo bari muri Saudiya umunsi tukavuga ku bagore, ejo tukavuga ku bagabo. Hariho ubundi bororero wewe uzi umaze kumva buba ku ba diaspora bari mu bihugu bya Burayi na Amerika, byo kwigenza nabi, uburorero wowe uzi woduha kugira ngo kumbure ntihagire n'umwe atiyumvamo atisanga muri iki kiganiro, kugira ngo kumbure abazonacumviriza bazoma muri commentaire hari icyo mwibagiye bacandike, nacyo tuzogikora ku kiganiro. Hari nk'uburorero uzi ku bahemu b'abagabo bakunda guhemukira imiryango yabo? na bwinshi na bwinshi abagabo ahubwo nasanze ari abandi bantu. Umugabo iyo mwatanguranye mu bukene mugaca mu buzima bubi Imana ikamuhezagira, ni gake ataguharika, ni gake ataza n'uwundi mugore aca kubona wowe umengura umwavu, umengura iyarara. Amaze kubona ko hari iyindi revo agezeko, abona nyene nawe utakiri revo yiwe, wowe n'ubu ukiri revo yiwe, uri wa mudamu wo kwembeka ibitenge ngaho n'amaribaya, hariya hari utwana twiyambara utuminyi, utwana nyene tukiri duto tugezweho, nawe abakobwa b'ubu urabazi. Shaka umubwire ko ufise umugore, yewe yakubonanye inoti ivyo ntibimuraba. Urumva muri iyo nzira rero iratuma abagabo bahemukira abagore babo, igatuma abagabo bahemukira abagore babo, igatuma urugo rusenyuka, igatuma haba guharikwa.
igitigiri nyamwinshi usanga ari abagabo baba baraharitse abagore babo, amuzanyeho ukanamubona no ngaha akanamushyira ngaha, hari utibuka no gutaha aba afise n'abadaharurika kubera amaze kubona abagore, amaze kubona amahera aca avuga ko umugore umwe ari nyina wiwe, avuga ngo umugore umwe ni nyoko. Urumva? Emeline, ashobora no mugani baca bati reka ndagushiremo umugore gatoya umwe ni nyoko. urakoze, reka ndagushiremo Mm, gatoya. mm, Umugabo arakugaburira, arakwambika, aguha kila kintu, mm, hanyuma mm. akagira icyo kibazo cyo kurongora umugore wa kabiri yavyiyumviriye, mudakenye, hari ikosa ririmo. Reka Daniel Mukirisi, reka Nyine reka umugabo turi mu kiganiro, yokwambika mbarira harimo yo ikosa riri hehe? Wabuze iki? oya Mm, oya arakwambika arakugaburira ntacyo ataguha mugabo ngo mm. Urugaye amajwi please, urugaye amajwi. none nk'umugabo afise buri kimwe, inzu yaguhaye, abana, inzu yakuguriye dufate niyo iwawe ntupanze canke nawe uba upanze arakurikira, abana kw'ishuri arabamenya, rasiyo araguha, buri kimwe cose ati none yigira akizanira uwundi mugore hariya quelque part hari ingorane none ko ataca kwima. Basha nisho Aho kibazo rero ca nabajije. tugaruka ku vyo Bibiliya ivuga, ca tugaruka ku vyo Bibiliya ivuga kuko Bibiliya U- ntibishigikira. Ubu uramenye uko uvuga jewe ntibindaba, we mbwira gusa. Mm? Umuntu yaje urumva ko eh, vyose birakwiye, nta na kimwe kidakwiye. Yaguhaye byose, arakize n'umukire ntacabuze, wumva wo mubangamira gute? Akubwiye ati nshaka kugira deuxième biro, kugira ngo byari bikwiye ko mubona intambamyi. Kuri ico kibazo cawe ati umugabo yaguhaye vyose, ah, ntihagire ikintu na kimwe ubura ariko agaca ahitamwo kwizanira nk'uwundi mugore hariya quelque part. Kuri jewe kwezi ukuntu Mm, ndavyumva, mm, numva jewe ntovyakira neza kubera ko mm, ikintu ca mbere gikuru kiruta ivyo vyose aba ari wewe. mm, Aho rero kuza kuruta ugaburira turi babiri turi batatu, mm, nubwo imyizerere y'amadini itandukanye, hari amadini dufate nk'amadini y'abayisilamu bobo kurongora abagore barenze umwe ata caha kirimwo n'abagore babo bataco bibatwara, mugabo haraguma akantu Dani, haraguma akantu ntimushobora guhuza ijana kw'ijana nubwo aba babikora ku myizerere yabo, mugabo wapi, kuri jewe mbona ko urukundo rwawe kuri jewe kuja kurugabura n'uwundi mugore uwundi umwe canke babiri canke batatu wapi kabisa. Wowe none uri ni wowe butunzi kwanza bwa mbere, hari igihe uja kuwundi mugore wa kabiri wowe hari igihe baza badafise inka, ukajayo hariya akaca anagushirako ibintu, uretse hariho abagore bakoresha imiti akagushirako ibihuriko ku buryo n'umugore wa mbere utazosubira kumwiyumvira n'umwana utazosubira kumwiyumvira, ariko ntitwiyumvira kuja kurongora uwo mugore wa kabiri canke wa gatatu, ivyo bintu ntivyari kukuzako. Iyo wigumanira n'umugore wawe amahoro wari kuguma witwararika abana bawe, kuko ubu uca usanga uriko witwararika abana b'uriya mugore. Mm? none Ivyo bintu sindabishigikiye Dani, wapi kweri. we nk'ubu bigushikiye woca ubigenza gute? Mm? Nk'ubu we bigushikiye ukava Jewe ngaho, nk'ubu nivyagushikira wewe, nimba oya nivyagushikira, hagiye biki eh, bigushikiye wovyitwaramo gute? nawe uranteze nivyashikira nzomenya uko nifata vyashikiye, none Eh, bitarashikira wumva noca menya ngo nzokwifata gute?
gutya ni ahubwo abo bene byashikiye batubwire ingene bifata bo eh, urumva ibi turiko turavuga ni kome impanuro abo ariko abo mu byashikiye mpanuro nibatubwire ingene babyifatamo. Mm? izi ni impanuro zikomeye ariko nawe bishobora kugushikira Sha neza ngaho sibyo jewe igituma ata mpanuro nyinshi nobivugako kubera ego Mhm. vyonshikira Dani simpariye Mm, vyonshikira ejo canke hirya y'ejo mugabo binshikiye mm, ikintu ca mbere nokora ni ugusenga mhm. ni ugusenga kuko udasenze udasenze numva wohafata izindi ngingo nyinshi wosanga watewe n'umugwanizi ariko iyo usenze hari igihe nimitende hari igihe usenga mitende hari harigihe mwe u- yera umviriza kurongora uko uri bwitwara ego umviriza uranyumva uranyumva eh? uranyumva uranyumva Mm? uranyumva Mm, hari mm, igihe hari igihe usenga mm. hari igihe usenga Ndakumva. ugasanga hari ibihome ugasanga n'amasengesho yawe ntiyumvikana bivanye n'uko utaragera ku ishurwa rero iyo umuntu ariko arakubaza udoma ko point nk'ubu bigushikiye wovyitwaramo gute Jewe ukuntu novyitwaramwo ndumva ko wagumye usondorera aha ukuntu novyitwaramwo jewe vyanshikiye jewe ica mbere sinota urugo kuko urugo rwoba ari urw'iwanje noba Mhm, nararuvyayemwo mhm, kandi noba ndi umugore azwi mhm, n'amategeko wundi nawe urumva ko yoba ari umugore atazwi n'amategeko mhm, rero no nogerageza kubaha umugabo kwa kundi nyene nahora ndamwubaha sinoca nerekana ngo ubugumuti ngo ce nsara ngirente kuko ubundi yoba yamaze kumparika ninamutako amanyama ahubwo aranta rwose niba yahora acishamo na kabiri akaza zoca biheba burundu aca asipima kugaruka iwanje ahubwo nkama binshikiye noca bugufi hama umugabo nkaguma ndamuha icubahiro kurya nyene ari umugabo sindamufate nabi ngo nuko yamparitse canke ngo ntwagwe n'ishavu ngo nuko yamparitse oya novyifata umwuko kabisa nkamwubaha nyene ntabi agaca agira agahinduka hari igihe uriya wundi araba akavuga ati none ko umugore wanje yagumye anyubaha kwa kundi nyene umugore wanje yagumye aca bugufi kwa kundi nyene none burya naramurenganije nyereka aritunganye aritekerereje izo ngeso zawe nziza zikanamuhindura hari igihe aza n'umutwe kw'amanyamara hariya agaca yibuka wo kumwubaha aca yigarukira mugani hazi iwawe agasangana umuriro agasanga ashitse ni ukumutuka bya bindi nyene ngo uje hehe ngo subirayo kuri iyo ndaya yawe ibiki n'ibiki kumutera amajambo yewe gayi arisubirayo neza akavuga ati hariya ngiye mba ngiye kwigwaza mu mutwe ahubwo rero reka nigumire kuri umugore wa kabiri uriya nawe ibivumburi vyiwe ntivyahera zosubirayo nuko uwo vyashikiye yoca yicisha bugufi gusa akaguma yubaha umugabo nk'uko yamwubaha niyo mpanuro numva nobaha kuko na jewe binshikiye nuko nobigenza hariho abantu urumva mm. hariho abantu bavuga yuko ivyo bintu bibashikiye bagaharikwa ifire ya mbere ari guta urugo burundu urumva ndabasetse apana ndabatwenze biba yabaye mm. hariho ikintu kiko kiraja muri telefone yawe cirabura sinzi ico ari cyo nanje nari nakibonye ntacyo nzi kweri urumva Yoda mm. avuga ati jewe bishitse nkabona umugabo wanje arongoye uwundi mugore ico nokora ni guca nta urugo nkomoka nkapfunga umuzigo wanje Mm. nkagenda Mm. abantu nk'abo babwira iki reka mbanze je ndababwire
Mm. ntarongoye uwundi mugore Mhm. ntimwasezeranye Mm. ntuciye ugenda Mm. ugiye ugiye iwanyu ugiye iwanyu uramukomeshe. ibaze uramukomesheje sibyo sindiko ndabihamagarira abantu kubikora n'amakosa mugabo birinze Oya bishika oya n'amakosa pe. Mm. birinze bishika solution Mm. si yo guca womoka ahubwo uraburyo mushyira ibintu hamwe mugabo ikintu cyo cyo bita kuva mu rugo ukuye umuryango ku rugi imbeho ica yinjira yarenze agira icyo cyiyumviro ahubwo umugiriye nabi kubera ko Mm. umutumye nuko azorondera uwa gatatu kuko nimba yashaka babiri ukabura uciye uvamwo ubwo wowe uzoca wibagirwa azoca arondera n'undi wa gatatu asubira muri cya kibanza cawe byiza rero bishitse byiza bishitse bikabananira guhanurana kugira ngo areke uwo wundi ucureka mugafashanya Mm. gutunga uwo mutana mukamwitaho mwese kabisa Mm. ugacunga urugo rwawe kumbure nimba ari ingingo zose uzifata ingingo yose ufata ariyo yose woyifata uri mu rugo uko byogenda kose ari Mm. kwitwara ari kwihangana kandi noneho icyo ukora cyose cyose je numva byiza ugakora uri mu rugo Mm. bajya abantu bashaka ngo ndagiye wewe ngo sinzogaruka ngo yo mbonye batu ngo je ngo subira ngo ngaha ngo jewe none bajya abantu baba bafise ubwenge baba bashatse gukangisha ujya mugabo cyangwa ujya mugore mwa abantu babiri numva ngomba kumenya umuntu wabakangishije ninde urumva hari igihe ahanuza nk'abantu mm, ukaca ukampanuza uca mm, ubanza ukaraba n'umpanuza ukampanuza nanjye nta mugabo mfite ukampanuza nanjye naye ndagufitiye ishari nari ndyohewe n'uko uri muri urwo rugo ugaca umpanuza ngo urumva umugabo wanjye ngo ibi n'ibi n'ibi aca guhanura nawe agaca akubwira ati yewe umugabo nk'uyo jewe ca mpeba uyo mm, ewe ntitwogumana arinze agukoresheje yakugaye yagusuzuguye mm, wagenda ugaca usanga niwe asubiye mu muri rwaguvuyemo uwari yazanye uwundi mugore nawe uwari yazanye uwundi mugore urumva deja yamaze kuguharika hari impamvu yatumye aguharika rero kubera iki uguma umutako amanyama umutera amajambo kandi ubundi yamaze kuguheba nyine hari igihe aba agifise agatima gatoya nyine ko kugukunda ntuzi icatumye aguta aguheba wewe akazana uwundi mugore akibwira kuzana abagore babiri hari impamvu hari igihe usanga na wewe uri mu babitera ugasanga umutera amanyama uri ngare uriganza ntumwubaha akavuga ati rero noza n'uwundi ayo manyama yohera rero adaheze ukaguma umwubahuka kwa kundi nyene karabaye azoguheba burundu ace yigumira kuri wa wundi amuha amahoro yaguharitse banza urabe ati mbe ni igiki gitumye amparika ubanza umenye ati mbe basha niyihe defo yambonye ko itumye akora bino bintu hari igihe usanga ari defo iri kuri wowe umugore cyangwa ugasanga ni ingeso y'umugabo rero usanga ari ingeso y'umugabo nawe nyine uramenya ingene uvyitwaramo usanga ari defo ziri kuri wewe uca wiga ngene wokosora izo defo hama ukaca utekereza nimba wafise amanyama ukayapunguza kugira urabe ko woronka ayandi mahirwe ya kabiri nta kundi nayo ko biba vyabaye utuzi ko nawe siko biguhanuwe hari wahejeje alo wize uranyumva neza hariho umuntu usanga hari umuntu ngo yigeze kuba afise kutumvikana n'umuntu we muhira umutware hanyuma ngo acagenda abwira umugenzi we ati rero burya umugabo wanje ngo ntitwumvikana ikintu nshaka ndashaka undonderere umuti wo kugira nkunde wa mugore nawe ati na mugore nawe ibana asaba umugore mugenzi we nawe nta mugabo yari afise aca aragenda amuronderera imiti
aca aramuhereza umuti, amuhaye umuti aca aragenda aramuha muhira, amuhaye aca arabapararize ikirofa, pararize nyene, aranywa ashira mu ndya no mu mazi, aca ararya yongera aranywa, aca aheje kurya shebe intungane kabisa, pararize ntiyongeye gukura k'umunwa, yihindukiza, urumva umugore atangira akaza amwigenza akamutuka, umugabo ntanisegura ati wa muti wafashe kabisa, ararindira ko azosubira no kuvuga canke no gukakaza, biranga. None wa muti wamugejeje ngaha, ngaha nashaka ko atekereza kandi akankunda, none yaciye abapararize, ararindira ko azosubira no kugira koze ukuboko, koze ukuguru, egasha asubira kuri wa mugore ati oya bampaye ukaze, yarengeje nubwo yarakaze yanavuga canke basakaza akatuma nkuta n'urushi, ti mugabo ubu ntanaterura ukuboko, ntanavuga, oya vraiment mpundi nze kugabanya. oya oya nk'abantu bameze uko biyumvira kumwita abagabo, nivyo nyene, nivyo bibazo nyene bahura navyo, none kubera kumuha imiti. Asha Jesse ndabashigikiye vraiment, abagore bagenzi banje baba bafise ako gatima, uri naho umuti umugabo wanje ngo ntihazoca akunda, ngo nzoca ngira ijambo, none niwagira ijambo nawe adafise ijambo wumva bizaba bimaze. Niyagukunda akagukorera vyose wowe uzi ko hari ico wamuhaye, inyungu ni iyahe? Wowe uzoguma aho uri ntuzokwiga gutekana, nimba ariko urakumesuriza impuzu basi kuko wifuza, uzovuga ati mana mugabo numva agatima kandya kuba uriko uramesuriza impuzu n'ukuntu nari ndamuzi, n'ubukazi bwiwe uzokumva ubabaye, agatima nyene karabarya nyene bukebuke. Ariko niyavuga ati madami wanje ararushe yiriwe arakora, reka nane ndamufashe, nimba ari uguteka, nimba ari ukumesuriza impuzu, ukabuze ati nta kintu nigeze ndamurazi ukuntu uryohewe, uba wumva utesa ati nukuri ndakuzwa, ugamufate kubera imiti hafi tesa gute kandi ari ibintu wagiye gukora. Kandi rero burya kenshi biranica abagabo, akabura ijambo burundu, ugasanga ahari aguma yisinzira, bikamuviramo nyene n'ubumuga canke hariho n'abaguha n'ivyo kwica umugabo wawe. Ukuri abantu bafise iyo ngeso bayihebe pe. Abagore bagenzi banje bazi ko gutora umuti w'ibibazo biba biri mu rugo ari ukuja ku mupfumu akabaha imiti kugira ngo bubakire, botuma bapfukama bagasenga, Imana niyihindura umuntu, kuko n'ivyo uzomuha ejo bizohera, erega n'imiti iratagara ikamuvako, kandi mupfuyeko rero akamenya ko wari warayimuhaye, ndakubwiye arakwanga, mubamuhejeje arigenda n'urugo rutarusanga kenshi. Abantu batazi yuko batazi yuko imiti igera igihe igatituka, hari abantu batabizi, uranyumva? Ongereza ijwi, bara bariko baravuza imiziki sinakumva neza. Bariko bavuza imiziki ngaho? Bariko bavuza imiziki ngaho? Sa? Bariko bavuza imiziki ngaho? Bariko bavuza imiziki, nico bituma bisaba kuvuga cane, nanje nico bituma ndiko nkoresha ijwi, nsohora ijwi cane. Je numva zishobora kuvuga birenze ngaha kabisa, kiretse nibaza ko twokorotera ikiganiro nyene mu majambo makeya, nibaza ko twaha impanuro ko bavyumvise, basi tuzosubira dukora ikindi kiganiro ejo kubera ko bamaze gutangira kuvuga. Yego, gira akajambo kamwe rutekereye aba diaspora. Reka nshimire abantu, sawa, reka nshimire abantu badukurikiye, murumva ko urwamo rwabaye rwinshi, basi nta kundi, ariko tuzongera dutegura ikiganiro ari ku murango, hanyuma dutumire n'abandi batumire kumbure bashaka kwinjira baze binjiremwo. Ndabashimiye ko urwamo rwabaye rwinshi, nta kundi twobigira. Urakoze cyane.